mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye kuri mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure rukumeze cane mwebwe bakunze ibiganiro mvura muganga ndabaramutse rero ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'uno munsi twacumvise irya mbere ikiganiro mvura muganga ni ikiganiro kwituganirira ku bijanye n'amagara y'abantu muti none uno munsi tuza kuganira kuki mu kiganiro mvura muganga c'uno munsi tuza kuganira ku ndwara ya cirrhose kugira ngo rero tutahure ibijanye n'iyo ndwara ya cirrhose twaciye twegera muganga Arakaza Alexis yanonoseye kuvura amara igitigu n'umushishito akaba akorera ku bitaro kwa David kugira ngo adusigurire ibitari bike ku bijanye na cirrhose yongera aduha umuco ku bibazo bitari bike dukunda kwibaza ku bijanye n'iyo ndwara atangura atwidondora. Je nitwa Arakaza Alexis nkaba nkorera ku bitaro polyclinique kwa David nkaba nanonoseye indwara zijanye n'ivyo mu nda ahanini igitigu umushishito hamwe n'isoki mu gifaransa nico yita mu hepatogastroenterologue. Twatanguye tumubaza tuti mbega cirrhose niki bavuze ko umuntu arwaye indwara ya cirrhose abantu twotahura iki twaranamubajije kandi ibitera iyo ndwara twashatse kumenya ibimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye cirrhose mbega cirrhose ishobora kumara mu muntu ikiringo kingana gute itaragaragaza ibimenyetso kuri ivyo muganga Alexis Arakaza atwishura agira ati cirrhose ni indwara ifata igitigu mu kirundi ngira biraza ko ngenda isigura mu kirundi n'igikene mugabo ni indwara ifata igitigu yatakaza bwa bushobozi cahora gifise igitigu mu bisanzwe ukiravye kiroroshe mugabo iyo umuntu tuvuga ngo yashitse kuyo ntuze yakugorogero rwa cirrhose kireze gaguma gakomera kamera nk'igiti canke ibuye ni kugo rugero duheza tukavuga ko umuntu ageze ku kintuze kwiyo ntambwe ya cirrhose umuntu afise ubwoko bw'igitigu bwa B cyangwa bwa C nizo nyinshi tukunze kubona birashoboka kwagira ya cirrhose bivuye kwizo atani inzoga na nkayigezanya birashoboka ego si inzoga yonyene itera cirrhose iri muri kimwe gitera cirrhose bishobora gutera iyo cirrhose ni byinshi bitandukanye icambere umuntu anywa inzoga igihe kirekire nyinshi birashobora gutera ya cirrhose ibindi bishobora kwitera ni za ngwara z'amavirus virus yo mu bwoko bwa B na virus yo mu bwoko bwa C canke virus yo mu bwoko bwa D ku muntu afise ubwoko bwa B birashika akabandanya akagira ya cirrhose canke umuntu afise virus ya hepatite E mugabo akaba asanzwe ari umuntu afise amagara make bivanye na za ngwara zikenera ya miti ama immunosuppresseur canke chimiothérapie uwo muntu afise hepatite E akagira n'izo ngwara zikenera iyo miti bashobora nawe nyene kubandanya kwagira ya cirrhose bana jendi bitera na ni babantu usanga bavyibushe akagira n'ibindi bibazo akagira diabete canke hypertension canke twita ngo bafise cholesterol itameze neza n'uwo muntu yashobora ko bigenda kazogira ya cirrhose ubundi muce ni wa muntu ashobora kugira cirrhose ivuye ku co twita icunyu ca fer iyo cabaye cinshi co twita hémochromatose birashika nawe nyene akagira bigatera ya cirrhose izindi ngwara ibindi bishobora gutera cirrhose ni mu bijanye igitigu kirashobora kwigwanya co nyene co twita les maladies auto-immunes kagira ico twita hepatite auto-immune bikabandanya bikamutera ya cirrhose ibindi ni mu bijanye n'ibidufasha bitwara amaraso hariho udutsi turi hejuru ku gitigu birashika tukaziba iyo tuzivye birashika wa muntu akagira ikibazo kubera amaraso menshi aca mu gitigu ntahezo ngo abandanye ikindi ni wa mugwayi ashobora kuba afise ikibazo c'umutima bigashika ico twita foie cardiaque akagira ya cirrhose muga ivuye kwa ca kibazo c'umutima amaraso adaheza ngo atembere neza ego mu majambo make nizo nubwo hariho n'izindi nyinshi zishobora gutera cirrhose umuntu yagize ikibazo c'igitigu ubwa mbere nta bimenyetso biba vyibonekeza biba bihari nk'uko iminsi iragenda kubera cirrhose kugira ngo iboneke biba bifashe igihe ni wa muntu azotangura kumva ko afise uburuhe ataramenyereye agatangura gutakaza n'ibiro hari ibimenyetso bimwe bica biza biboneka iyo umuntu afise ikibazo c'igitigu ugasanga ni wa muntu yagize amaso agasa n'umuhondo ico twita ictere canke ugasanga tugeze kubona ya cirrhose ariko yamaze kuzana za ngwara z'ivyuriri za ngwara ziza kubera ya cirrhose ugasanga umuntu yagize amazi aza mu nda indi kavyimba amaguru akavyimba ivyo bintu biri mu bice kubona ko umuntu
yagize yafise yangwara so canke tukayibona ko umuntu bishitse araje yadashwa amaraso ngadashwa amaraso yashika ngaha anye kwa muganga umuntu akamusuzuma agasanga nivyo ari igitigu kiravyimbye canke tugasanga igisyoni kinini mw'ivyo gihe tuba tumaze kubona canke tukamusanga na y'amazi mu mutwe ivyo birashobora gushika tukabona yuko ni bya bimenyetso byo ko igitigu kiba cabangamiwe akenshi nk'izo ngwara zene nababwiye ikibitera nk'inzoga akenshi bavuga ko ari nk'umuntu usanga anyoye nk'inzoga n'imiburi usanga ari nk'imyaka 10 muga nta mubiri usa n'uwundi iyo ni moyenne baba bagize nk'ima myaka 10 umuntu agira une consommation régulière et prolongée d'alcool ashobora kugira ibyo bimenyetso nk'ima myaka nka 10 wa muntu agira ya hepatite ko ama hepatite tuzavuga ko yaba hepatite chronique ni muri yamaze amezi 6 yego uza gusanga rero mw'ico gihe nta kiringo nyezi no muntu avuga ngo kugira ngo ugere sihoze ni icoba ciza ahubwo no ko umuntu yoza ari ipimisha izo ngwara tuba tubona zishoboka gukingwa hanyuma kandi yabonye n'ikimenyetso atahorana akanyabukira kwa muganga. Bega nabahe bantu bagwara sihoze kurusha abandi? Sihoze iravugwa igakira burundu. Bega hoho nizihe ngaruka zishobora gushikira umuntu iyo ativuje sihoze hakiri kare? Muganga Alexis arakaza atwishura agira ati umuntu wese ashobora sihoze bivanye n'ikiba cyayiteye. Ari wa muntu ashobora kunywa za nzoga nyinshi ico gihe cose birashika uwo n'umuntu ashobora kugira sihoze. Ari wa muntu afise za ngwara z'ama hepatite nako ndababwira yaba B yaba C yaba na D ku muntu afise hepatite B canke hepatite E ku muntu asanganywe ikibazo c'umubiri kikina ya miti ya immunocytose canke chimiothérapie, abo bantu n'abantu bari à risque kugira cha kibazo cha sihoze. Abandi ni wa mugwa abo bantu nababwiye baba bavyibushe ugasanga afitanganywe na diabete na hypertension because cha cholesterol nabo baba bafise ico twita ama facteur de risque yuko bazogira ya sihoze. Canke ni naco ni baba usanga bafise ivyo nakandi babwira ikibazo co ku mutima kidakurikiranywe neza ushaka kugira kimwe twavuga foie cardiaque navyo birashika. Canke wa muntu yagize ico twita thrombose de Budd-Chiari ugasanga hariho udutsi dutwara amaraso tuyakura muri foie tuyajana mu mutima ugasanga hari icategere ntaze ngo atembere neza n'abantu bajogira ico kibazo. Umuntu amaze kugira kugo rugero rwa sihoze hajya umutima mwiza wo kuvura no gukinga. Turindire ngo tuzoske ko isihoze bwa tuvure aho tuba twamaze gushika kure aho tubuza yuko yangwara ibandanya iciza no gukinga. Nk'ivyo ama hepatite kandi ababwira cyo nyuma gato nuko nka hepatite B hari ucanco rwayo. Umuntu aripimisha asuzumisha basanze ayifise basanze atayifise bakamutera rwa rucanco. Ikindi nizo nzoga ni wa muntu amenya ati kuko umuntu akigerera akamenya yuko unywa inzoga ni kimwe gishobora kuzokuzanira ya sihoze. Yo majambo make umuti nyawo wa sihoze no gukinga ataragwara. Maze wira ku sihoze nta muti ngo dusubize inyuma ngahe twa dufise umugabo yamaze gushaka ku sihoze bashaka mu miti bagira bashaka kumuha ikindi gitego mu miti basanzwe batanga cyo ta transplantation hépatique. Ngukira ageze ngaha bakabica bavuga ati ko boreka ingwara ko nyene yo kurikiza ntidoshoboka. Naye handi bashaka kumuhindurira igitigo badahinduye ca gitigo nta kuvuga ngo kizosubira inyuma nawe wagarika zanzoka. Mugani byiza ko hagarika inzoka kugira ngo yangwara ntibandanye imusenze kaza hakiri kare. Bega mu Burundi sihoze yifashe gute? Ibiharuro bivuga iki ku bagwaye indwara ya sihoze mu Burundi? Twashatse kandi kumenya akamo atera canke ubutumwa yoshobora kuha imiryango ifise abagwayi ba sihoze. Yarateye mbere n'akamo abarundi bose agira ati mu Burundi kuvyonzi nta cigwa kirabaho kuri mu Burundi bwose muga toshobora kuronka nk'ivyo byarakozwe ari nko mu macentre amwe muri wa Kalede ari centre hospitalier universitaire usanga bafise mugabo sur une population cible ugasanga bakora nko mu Bujumbura gusa cyangwa mu bitaro kanaka muga mu Burundi bwose no kure nta biharuro bafise ngo tuvuge ngo bangana gutya. Mugabo ico ndiko ndabona nsaba abagwayi bake n'abagwayi tw'amatoro nka kenshi ngaha mu bitaro haba mu baganga bagize nk'ibinagize nasiko nawe nabaro n'abatabigize bero gasanga bashike ku generaliste n'abagwayi baba bahari ni benshi. Amaze kugira iyo ngwara ya sihoze cyo tugira rumva umugwayi bamaze kugwara ico tumufasha no gukinga kugira ngo ntibandanye. Tumufasha namara umugwayi yanywa inzoga yavuye ku nzoga naho bitavuye ku nzoga umugwayi wese afise sihoze ni ngombwa hagarika inzoga agomba ko abandanya abaho yindi minsi.
inzoga nico kintu ca mbere, yaba ari sihoze yatewe n'inzoga canke itatewe n'inzoga ni ngombwa. Agize sihoze ivuye ku izo ngwara zindi ama hepatite B ama hepatite C, naho nyene haba hariho imiti dufasha kugira ngo amugwaye ya ngwara ntibandanye. Hepatite C yoyo ni imiti irahari yo gukiza ya hepatite, mugabo yamaze kuri sihoze ntizosubira inyuma. Hepatite B ni kwa kundi nyene irabuza la progression yuko ingwara ibandanye. Kuhama n'ibintu navya bivuye ku ngwara y'umutima, ni vyiza ko abakurikirana no muganga w'umutima hamwe n'umuganga w'umuhepatogastroenterologue. Ikindi ni abo bagwayi nako ndavuga usanga bafise ama syndrome dysmetabolique, ugasanga nabo bagwayi bavyibushe bafise diabete, hypertension. Ni vyiza ko izo ngwara abari ku miti tukabona ko iyo miti ikira tuma vya biharuro vy'isukari canke vya hypertension bija ku rugero rwemewe. Kama twotera muri rusange nuko icambere nuko abarundi mugaragaza bakipimisha bakisuzumisha, kuko nababwiye yuko iyo ngwara imaze kwibonekeza ibigeze kure. Ni vyiza ko umuntu agenda akipimisha, hari ibico dushobora gukinga hakiri kare canke tukamenya hakiri kare ingwara itarashika kure ikaguma hahandi ntibandanye. Nico cambere niko kamono batera. Hanyuma akandi kamono batera nuko nka hepatite B ni wacu na nyene sinke kandi mu bitera ico kibazo ca sihoze yoyo ntiraba akenshi. Muzosanga ama hepatite hari n'igihe umwana ashobora kuyivukana. Ubu unye iciza nuko mu mavaccin abana baronka zya vaccin z'abana bakiri batoya harimo urucanco rwa hepatite B. Ubu turizera ko mu misi zoza atabana batoya tuzoronka bafise ico kibazo c'igitigo. Mugabo abatabigirishije cyane nabo babigishije, ni vyiza ko kwisuzumisha bakaraba mbega none nta kibazo c'igitigo kirimo, atari nubwo nta kibazo c'igitigo kirimo, kugira ngo ndabe ko umuntu bomukingira. Nico none ko kamono batera, ntibarindire ko abagwayi boza ari uko babonye ibimenyetso. Hari ivyo dushobora gukinga bitarashe. Hanyuma n'uwo nyene yamaze gushika kuri ico kibazo ca sihoze, ntaca abandanya bimwe vyayitera ari inzoga, ari ikintu umugwayi ategerezwa guhagarika inzoga. Umugwayi ategerezwa guhagarika, ari ingabo ategerezwa kuja ko harimo ivyo gufungura, harimo umunyu mukeya. Abagwayi baba bamaze gushikira ugasanga afise amazi mu nda, amaguru yavyimvye, ni inyifato wenyene y'umugwayi ategerezwa kuca abandanya agira. Hanyuma si umugwayi ruhebwa, ni ingwara ibaho, ni ingwara tugerageza tukabafasha. Ari ugasanga na amazi ari menshi, ni wacu ko yatarashika kure, ahandi bamaze gutera imbere sihoze bijanye n'imyaka umuntu afishe n'izindi ngwara barashobora no kumuhindurira igitigo, birabaho. Rero nibaza ko umuntu iciza yamaze kugwara yoja kwa muganga, hitura abaganga bakamuha ivyo mufasha mw'ivyo byose bivanye n'ubushobozi umugwayi ashobora kugira. Ndabashimira rero mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imboneshakure Look Media, cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro Mvura Muganga. Ariko mu nkundire nshimire ku buryo bw'umwihariko muganga Alexis Arakaza, we yemeye kuduha umwanya kugira ngo atuganirire ibitari bike. Nizera ko namwe mwahungukiye vyinshi kubijanye na sihoze. Mugiraho muba mubahwe naho ubutaha.